Amahera dufise. Ngiye lift. Yes, abakunzi ba Star TV. Ikiganiro lift. Bose herabe no hari rumwe basi mumere lift n'ikiganiro bitari lift. Ra umere ikiganiro heraba man. Ngo yari abasi mere umwe lift n'ikiganiro. Ingoye. Ndiko nakora ikiganiro man. Nubona cameraman hari inyuma. Nubona cameraman hari. Oya umwe lift. Biga busana man. Ndiko nakora n'ikiganiro iki ujya ni fresh. Safi sana. Lift. Na urasaba lift. Sasa ndafanya ni wewe muse. Ngiye kuri siku byaye. Yego. Bire gute no? Nisaboro. Umeze fresh. Yego. Wewe maka lift none. Inja tugende? Yego. Cameraman, twende. Cameraman. Bagabo we. None urasaba lift ufise amakamera. None ngirene gashani kiganiro bitari lift. Tumeze neza isaba rurengire. Tugende. Mabuja ni sawa? Umeze neza? Biri gute? Je mfise ikiganiro basigaye bita lift. Ndi kumwe na cameraman hariya. Ndi kumwe n'umumama azi kuririmba indirimbo z'Imana. None ntuma lift, reka twinjire tugende. Ma lift, none nashimye. Era batura kamera basi imbere hariya, nitukwerekana isura. Ngo twinjire cameraman. Tuwe lift dushikara muri ville basi. Yo. Uranyimye lift. Sawa. Aranyimye lift aranse kamera. Nkone waje yumvuye. Mbe mukinama n'amaguru. Uvuye mukinama n'amaguru. N'amaguru. Baba kuri siku vyaye. Mve. Ngiruko. Vyanga. Wapi? Mugore. Umukobwa. Agize uko. Acha ronka lift. Ayisawasha nani? Reka nanjye ndaruha ni hatari. Samwe gabakobwa ngo urakunda kuziba hari lift. Oya abakobwa reka rigiye abakobwa bahari lift bakaca babwira abahungu. Mwego murakomeye ni mwiruke. Ngo hazi kwani. Ukazama ngo mwego murakomeye ngo aha. Ngo bawashitse. None ngiyo kumeze nk'iyasi nakuntu yari kukitamo twese. Ndabaramukije bakunzi ba Star TV yo mva mukagira ikindi cya kiganiro lift naje ukeneye kwambara ukabegwa shika ahantu bita kwa Kirahwata Joe Boy Fashion arabambika fresh ugeze kwa Kirahwata uraza kubona ama shop ahantu badandaza impuzu n'ibirato byiza cyane bimeze fresh ni Joe Boy Fashion ashobora kubahereza impuzu zimeze neza cyane ni hajya kuri Rwakaret hatumberanye no kwa Kirahwata Just hagati y'umuryango wa mbere n'uwa kabiri hagati y'umuryango wa mbere n'uwa kabiri wa Rwakaret hagati na hagati kwa Kirahwata novuga yuko ni hagati y'imiryango ibiro Rwakaret y'umuryango wa mbere n'ujya wa kabiri curaba rero hagati na hagati ku kaburimbo no kwa Kirahwata hariho ahantu basanga badandaza impuzu n'ibirato kwa Joe Boy Fashion barakwambika fresh ukabega ukamerwa neza cyane ni cya kiganiro lift turi kumwe na Bearing AD ni kiganiro bita lift ikiganiro kimeze neza cyane ikiganiro gicasha giye guca kuri Star TV 257 unazi ko nababwiye ati zobazanira ibiganiro byinshi mwaka mwese muravye ni kiganiro bita lift of course novuga yuko ari ku ncuro ya mbere bimeze gute rero ni kiganiro bita lift kigiye kuboneka kuri Star TV kigiye guca kuri Star TV ni Mr Lift Mr Rikoda n'ibindi biganiro byinshi twagiye turasaba reka dusaba ama lift turabire ko hangi ni wadoha lift safi sana ngo yapakiye nabi salama bibi nta kintu ufise nzoguheje ejo nuwambona nzoguha nta kibazo urugendo gwese ni kiganiro twise lift nisabira ama lift nta bindi none nikene none ngirene hama bamaze kuma lift muraza kumenya ukuntu bica bikurikira je na taxi ndayasaba lift naco bitwaye anza nibonera abantu bagonda intoki reka nanye ndavyige behind camera turi kumwe na Bearing Edit no rwara duha amasanamu ameze fresh
Yes. Aha. None ko batama lift. Ngo niko bagira. Bacha bagira guki. Safi sana. Yes, abakunzi ba Star TV murazi ko atacu ntazobazanira. Jewe lift je nzoguma nabahaye ntacyo bitwaye. Ikiganiro bacita lift nzoguma nakibazani amabarabara ni menshi no mu gisagara ca Bujumbura. Abamere ni batanga lift. Abamere na lift batanga. Jena na taxi ndayisaba. Lift. Nawe urasaba lift. Sasa ndafanya ni wewe musenge kuri siku byaye. Yego. Bire gute no? Nisaboro. Umeze fresh. Yego. Wewe maka lift none. Inja tugende? Yego. Cameraman, twende. Cameraman. Bagabo we. None urasaba lift ufise amakamera. None ngirene gashani kiganiro bitari tumeze neza none. None Star Boy kweli. None kubera ugira umuziki wawe atadeplace umufise. Oya iki kiganiro nakise lift bisigura yukanisha twambara intoze. Ambara sentire kwanza ntibadufate kandi nta narisha. Bimeze gute none musa? Nisaboro turashima. Naje warusanzwe. None taximeni benshi turazi. Tena kumva ikigongwe ndavuga Star Boy nakuntu yosaba lift naje mari. Umeze neza none. Ndashima. Papa no musiri muri taxi ni ikintu kigoye cyane ijoro ajya wotasanga. Saa 4 z'ijoro. Yego. Nini kwata muziki uri mu ndakisi imodoka yawe yarabotse. Ega nawe umpaye lift sincandika ko. None ushaka lift? Nawe umpaye lift sindeka kuvuga ivyo ndiko ndabona. Reka rero ndago muziki. Hano gwinavuga. Iravuga. None umpaye lift n'umuziki ucyuma kubuntu. None ngire gute ko nakumva ikigongwe. Nakumva ikigongwe mustari muziki. Cameraman werekane hari imbere. Aha turi ni kuri Skypes nyumva ikigongwe. Nakumva ikigongwe nakuntu mustari muzima usaba lift. Hajya wewe ngutasanga bino. Saa 4 z'ijoro kubera nahe saa 4 z'ijoro kubera muri akazi kacu ka taxi harimo amabi menshi. Mwijoro ngo arabatera amakaci. N'amafaranga yose bakatwara. None ko ari nguru numvise ngo utwaye mu mara ya mwijoro. Wari gihe ngwaca kubwira ngo biherane ngo unje moya mbiri bice biheze. Ça dépend no mutaximene harabemera n'abatemera. Ariko hari abazitahana imara ya nyene kubera byansi. Akabura amahera yo kuriha. Hajya gukorera kuri parking ya. Yo kuri 9 mu bwiza. Umva hari umworera babatahana rega nawe urara umunsi umuzo gicomoka. Oya nta kamaro kawe. Ariko biramaze gushika nyene umuntu akagupropose akakubwira ati bashije ntahana bashi amahera bashinda yari. Bimaze gushikira abandi ariko je nibiranshikira. Yego. Wowe ntibiragushikira. Oya. None ni kwereka ko bitaragushikira. Basi tubwire bangu ukoresha kugira bajya nyene babikora bakazitahana kugira wumve yuko kuzitahana atari vyiza cyane. Birimwo ingaruka mbi. Hari igihe umutahana ugaca usanga arakwivye canke aragwaye ibindi bigwara ugaca usanga arakwanduje. Uratinya ibigwara canke arakwanduje. Haje ingwara utinya ni ahemutse. Reka. Aho usanga witingira sida gusa. Ego. Wewe witinyira ibigwara nta kindi. Ego. Urumva nimba utogwara rero woyotora. Yaba utogwara woyikubita. Oya. Nta kamaro. Usanga ufise umugore. Ego je ndamufise. Abana babiri. Bisigura yuko agasosi kose wasumira kava ngaha. Ariko niba twatamusuragira accident uri kuratwara imodoka. Oya. Izi nyene za taxi. Oya ndashimira Imana. Imodoka nziza. Mano ni kweli kumwayizanye mu mataxi. Sa? Ega je ndayisavye lift ntazi ko ari taxi. Ça dépend. Wera mbona umenga isa nazazindi zikazi. Yego, iracari ya mbere mugabo mu gisagara cya Bujumbura. Kuri no musi novuga yuko utwaye imodoka cyane. Imodoka ngwitwara kuri karantu 40. Utwaye imodoka cyane urahanwa. Yego. Kuri wewe birakorohera cyane usanga nyene uri kuratakaza umwanya bivanye n'ukuntu uri kurarondera inoti cyane. Kubera kuri twebwe ijya ngingo yafashwe ngo twarayishimye kubera byagabanyije isanganya mu mabarabara. Ariko mwebwe muba muri ko murarondera ngo versema murakora cyane mugatigita sana mugashaka kunyaruka cyane. Oya. Ubu wowe karani naco gutwara. Karani naco binwaye. Yego. Ariko hari abo byababaje bavuga ati twe tuko turatigita kugira dushore kunyaruka turonka ico rirenze. Baya n'abagendera mu manyanga. Wowe nukunda amanyanga. Oya. Vogendera mu mategeko ya leta. Uvuga mu gisagara cya Bujumbura ko abantu benshi babaje kwironderera ubuzima. Bo jemvukira hanyene mu gisagara cya Bujumbura. No wavukira umunyamuki. Yego. Umwana wo mwisiti. Yego. Turamukirize madame rero ati madame ahura ati ndiko narondera kanoti.
Madame aho ndi hose ndiko ndarondera kanoti. Sibaza kuri muri bya bintu byo gutana imaraza mu ijoro. Yes, of course ni Mr. Rift turi kumwe n'umutaximan ajyambye ngo yitwa gute? Patrick. Basi bashobora gutanga nimero y'abasi bazoza baragushora kubera wowe urumva kugendera ku mategeko. Basi turondera abakiriya basi. Utanga ka nimero kiwaho umuntu akeneye kumutwara neza. Imodoka yiwe iramota, imeze fresh. Turushikana hajya kuri acaduka kuri Bantu Boy. Imodoka yiwe iramota, ayigira mu mategeko. Nico gituma twifuze ko dutanga nimero yiwe. Tanga nimero yawe n'ukuri. 79 327 284. Umuntu wese azobashaka kwa mutwara ahantu. Tukatisha dusike kereke pare kwe turashitse je Rift wampaye je ndashize aho ngiye. Sivyo? Shaka garera ngaha tugira dutse n'abasozera kaganira. Umpaye Rift ariko uko biri kose Imana iguhezagire. Tugende kumushigikira no mutaximera nyehereye akarift aranshikanye. Yarazi ko atamahera nifitiye mugabo ni kiganiro ni Rift. Abandi mukorana mubanye neza. Ego tubanye neza. Nta bintu by'amabifu bihora bibaho kumarikara ku maparking yayo. Bo baranyubana je nkabuba. Turubahana mu camake twese. Bijya navyo byo kwibana abakiriya ngo iyo modoka ngirashaje. Nibihora bija mwinzi kugasanga mu nyuma nyene birahaye. Oya hajya kujya parking yacu twese turabashingana nta bintu by'amanyanga dukoresha. Yego. Mwese murabashinga ntahe. Yego. Okay, uko biri kose reka ndakwifurize gutera imbere yatanze akanimero mumushyigikire n'ikiganiro twise Rift, ikiganiro kimeze neza gica kuri Star TV. Aranyihereye akarift ibintu bimeze fresh. Hamano vuga yuko kubukurikiza amategeko ni vyiza cyane kandi imodoka yawe isa neza. Yego. Ikibabaje nuko ndayivuyemo atana 10 ndaguhaye kubera umuhaye Rift. Meme nakunze musare muzima yonsaba Rift. Hanyuma ndayikwime ugacu yinyuma n'ukuri kw'Imana kandi isanzwe ndakuzi. Yego. Imana iguhezagire rero na wewe cameraman. Imana iguhezagire cyane ikiganiro cya Rift baranshikanye ngiye ngaho kuri Bantu Boy ndayikorosa bakaga reka cyo tisabira ka Rift sikuvuga ko tubadukanye cyangwa tubadushonje. Shaka kubona ko mu gisagara cya Bujumbura batanga Rift. Dukunze kubona aba investor aribo bakunda gusaba ama Rift ariko no musi Star Boy ni wagira sabe Rift. Urumva gusaba Rift baraye imodoka itarimo umuntu. Umumere mbona umenga ariko aranda bijisho ribi wava yinyima. Wabonye baca berekana ngo hariya ngo barashitse. Sisubira gusaba Rift mu taximan kubera no ndamwiciye akazi. Harizo dutinya. Wewe peti ndiko nasaba Rift. Vipi? Wewe mwene musaba Rift? Namumora muzisaba? Sawa sawa. Wao ukuru banyereka ngo ubarakasi. Yes, bakunzi ba Star TV ni cya kiganiro Rift. Tugikorera mu ibarabara none tugirene twiyici. Mwebwe ni musaba Rift mabuti. Cyane ngo nasaba Rift. Kandi mwebwe muyisabye. Mwe muyisabye no baca bayitanga. Aba? Abo boyiba kubera n'abasiste. Iya baraba abonye barayiba kubera n'abakobwa. Abakobwa ngo barabaha ama Rift cyane mbwa twebwe ne baziduka. Bacha berekana ngo barashitse. Yes, abakunzi ba Star TV ikiganiro Rift. Sindiko ndaronka Rift, sinzi ko abantu batanga Rift babihevye. Bagabo we. Ikiganiro bita Rift. Ash. Ubwira turonke Rift none ko ari kibazo ga musasa. Nabo bariruka. Yes, abakunzi ba Star TV two turasaba Rift ni kiganiro twise Rift. Turabe yuko bashobora kudoha Rift. Cyari Bujumbura nta Rift batanga. Ko tuko turabura Rift musasa.
Sha ujya n'abasaba lift wangu babarenze. Cyane baca barabino mavi ukuntu nambaye bakavuga ati we na lift twogo. Nibaza ko ari byo waraba. None nta bya lift. Gato bapfa tugenda batayiduhaye. Bandanye kwisabira irifiti. Bacha bagira ngo ndashitse. Yesu bakunzi ba Star TV ni kiganiro twise lift, kiganiro kimeze fresh. Kaka wone saba lift nawe. Gusa abantu ubu ntibagitanga ama lift papa. Cyane ari abantu bahora babiba mu mamodoka yabo. Jeni baza yuko muta ujye umuntu arinza kwima lift. Yarahuye n'ivyago. Ugasanga nk'umuntu yarahaye lift umuntu akaca mwiba nk'akazigo. Cyangwa ugasanga yaratunze abona uri umukene ntimwo kwicara. Awahida gusa umuntu atunze bakwiye gutanga lift. Sawa sawa musaza. Jeni ko ndayisaba nayo ko bayimpa. Chenda isaba rurengire. Tuge. Mabuja ni sawa? Umeze neza? Biri gute? Je mfise ikiganiro basigaye bita lift. Ndi kumwe na cameraman hariya. Ndi kumwe n'umumama azi kuririmba indirimbo z'Imana. None ntuma lift, reka twinjire tugende. Ama lift, none nashimye. Era turakamera basi imbere hariya, nitukwerekana isura. Ingo twinjire cameraman, tuwe lift dushikana muri ville basi. Yo. Uranyimye lift. Sawa. Aranyimye lift aranse kamera. Abakozi ba Star TV aranse kamera ariko biri kose nta nakimwe ujya turikundaniye n'umumama asanzwe aririmba gospel. Abonye nsavye lift acara yima ace yiyankira kamera none tugire. Toto. Tugende sha Berlin. Baranyimye lift. Abonye mvise kamera caranga. Reka tisawe n'ubu turabe. Ega mujyana urunka lift. Yesu abakunzi ba Star TV ace yiyankira kamera. No mama yitwa Ansira aririmba indirimbo z'Imana. Lift yabuze musaza. Biri gute none? Ndiko ndasaba lift ariko je nta lift bariko barampa papa. Ntebo kwimana. Tuvugane gatoya. Mugabo je cameraman Egerin. Ndatangara igituma abantu badatanga lift. Wowe wibaza ko ari cyaye igituma abantu badatanga lift. Ngiye essence ko yabutse. Ariko essence mu gihe imodoka iri kwiragenda bisigura ko essence ibihari. Ugaca usanga wumye ibirenge nk'umumama ariruhiye agusabye lift ukayimwima. Ate twahwere n'ibintu byumye. Daba nk'umunanje gusubona nafusabe lift nayibutse. Cyura abamugenzi. Biramaze gushuka saba lift uyishaka ukayibura. Ukayibura nyene. Nene muri ico gihe mu gihe ubuze lift uca wibaza iki uca wiyumvira iki mu gihe ubonye umuntu vraiment ko ata umuntu afise agaca kwima lift. Utekereza mbwa abakobwa baranka lift. Nene bibaza ko ari kubereka abakobwa baranka lift. Aho bimenye. Yumvire nawe. Ugasanga urahagaranye n'umukobwa baramujanye kera. Ukazorindira uri ngaho wake. Ariko ni kibazo gikunda gushika ugasaba lift umuntu akubwira ko kwashitse ageze hajya. Mugabo umuravye ugasanga yabandanije. Niyo bishika yashitse kera. Ugihagaze handi nawe. None tubwire iki basa abantu bafise amamodoka twe tudafise amamodoka. Je urabona ndiko ndasaba lift ngaha mu barabara mugabo urabona n'umusi ndayiro. Bazo duha lift yumvuye. Mbe mukinama n'amaguru. Uvuye mukinama n'amaguru. N'amaguru. Bagurisi kuvyaye. Mve ngiruko kuvyanka. Wapi? Mugore. Umukobwa agize uko. Acha ronka lift. Direct. Agaca yinjiye. Mugabo umusore kuronka lift abari kibazo. Ni kibazo. Ego. Isigura kandi hariho n'abanyeshuri bagiye ku ishuri. Ego. Ugasanga abacere bari muri izo ariko basaba lift. Ugasanga kuronka lift ni kibazo. None dukomeza amaguru rero tuze turagenda n'amaguru. Sport. Batinya ama lift twigira ama sport. Twigire n'amaguru. Biramaze gushika ukimwa lift n'umuntu wiwanya afise imodoka. Oya. Ukabona umuntu muri famille ukavuga ati usabye lift. Acha duzikiye kugira ntumone mu maso.
aza kudugiriza iki aje tudahe je n'umumenyesha makuru iki ni kiganiro ni lift kubera nkunda kubona abantu benshi basaba lift nanjye ndiko ndasaba lift kugira nsabe lift mu bandi ndabe ko bayimpa mugabo urabona ko ntarayironka na jewe arone hatari none tubabwirika ariko sometime hari gusanga abantu batanga lift ugasanga uratanze lift no munsi baciye bakwiba umuzigo none wumva ko bibabaje cyo gituma bace bazihebanye abantu rero bonona tubabwire bareke konona nose konona n'amakosa kugira baze baraduha lift baduha lift reka renda gushimi yes in Star TV behind kama turi kumwe na Bearing Edit bariko baraduha amasana bameze fresh ni kiganiro lift twa turasaba lift turakuba duha lift aba investor muze murabaha lift nimwe bakunda gusaba lift cyane abanyeshuri biga kuri university nibo bakusinga bajya Bearing ngabajya mu seminari muravuka kandi umenga murasa akora kuri BTV abangaba munyakabiga Bearing wabonye abanyeshuri bo kuri university nibo ba mbere basaba lift katora ko waziba wewe rero po tuwe turiko turapambana turako turonka n'igihumbi sawa mu seminari ndamuramusa yes bakunzi ba Star TV 257 nawe turi mwibarabara nawe tuko turarondera ubufu nawe tuko turakora ikiganiro twise lift kugira turako dushobora kuronka ayisabune turako dushobora kuronka ngiye mujama wanje twirutse twarushe uriya mujama wanje n'isegiti none mugiye tugiye aho haruguru nyene nakusiga vyaye nabona nk'utwagiye mwatigise byanse twirutse twamuka inama n'ibirenge urumva ni hatari kana fro muri lift nuraronka sindaro ega nanje nabuze musaza wewe rero po wani bice mu kirera rugu sawa nanje ndacakora nguma napamba iyi ni Star TV all from Burundi Bujumbura now turi mwibarabara two turasaba lift turako tushobora kuronka lift ariko lift ngo ziragoye aba investor ni bakunda kuzironka cyane mara tuzajya tuyakore agunda musabye lift acanyereka ngo ndashitse mugabo uravye hariya uzanga yageze hariya muri ville ni sawa mabuja unda haba umega nkubi nta nakimwe nibisanzwe ndiko ndikorera ikiganiro bita lift ndiko ndasaba lift ndabe ko boyima mugana habutse abantu ntibagitanga lift Bearing rega baje abantu ntibaronka lift ko ari benshi ne taxi yo ntibayisaba lift Bosi ni sawa? Meze neza? Yego ahoshe. Bagira guca. Igaze muranyigisha. Nta nivyonzi. Mu baraza kumpostinga ngo ndiko ndasaba lift. None atamahera nifitiye. Urabona yaciye akata hariya kubera ndamusabye lift. Bearing tusogembe baranyimye lift now nitwa Mr Lift ikiganiro lift gica kuri Star TV 257 papa kwasa ba lift nawe cyangwa mwebwe mufatize igihe Bujumbura zija hariya nyene muri ville cyo urumva ndiko ndakora ikiganiro cyitwa lift ubu hariya nsaba lift n'ubu nayo barama nabona baje abantu bose bari hajya bari kubasaba lift batarayironka Chini mumenyesha makuru. Chini ko ndibaza none kubirika abantu ubu batagitanga lift kuri Star TV. Kuri YouTube. Ndiko ndibaza ati kubirika abantu badatanga lift. Sinzi bara n'imitima y'abantu. Bara n'imitima y'abantu. Je nariko ndimvira ati usanga ari umunsi umwe yatanze lift bakaca bamwiba nk'akazi bakaca avuga ati je nta lift ndosubira gutanga. Aha nkavuga ati harimo umutima mubi. Nkuba ari abambwiye ngo ndakase. Muganda babonye bageze hariya. Bakubwiye ko bakase. Banyeretse nguci. Kandi ndiko ndaja muri ville. Bisanzwe kudatanga lift. Hamwe nashobora ko yaratanze lift, ugasanga hari lift umuntu, ugasanga yisiriye utuntu nko ku ntebe y'inyuma, akaca twikorera. Kubera uri imbere kuri vora, umuntu ashobora kugira ati ndashitse, akora kubera nawe uri kusama, uri kuri porotosamara, kasanga twatuntu twayagiye dutwaye. Ariko hari abavuga ati harimo n'ababishira mu mutima mubi. None twebwe tudafise imodoka
dusabye lift ntibaraba ukuntu nyene babikora Jeff umugenzi narunguruje umuntu bakangira ivyo umugenzi nkabimubwira nubwo bataba baramwiba acavuga ati ko kana kari umugenzi wanje yahaye lift umuntu akagenda mutwaye umuntu je nanje kuzoha lift umuntu ntazi bizokora ariko biramaze gushika wowe kimwa lift n'umuntu muri famille umuntu uzi muri famille vraiment ariko aratwara imodoka namubonye ndamusabye lift arayinyima oya swati vyose nibaza ko vyobaho yakubonye muri make no kuvuga ko ijambo rimwe n'umutima mubi kwimana lift n'umutima mubi muri make kuko ivyo bintu byawe wovyiyegereza mu guwo muntu kamunguruza kamushikana aho yagomba kuja rero sinzi ko ari kuba yibagiye aho yavuye nahageze kuko imodoka nta wayivuka kandi abantu benshi bafise amamodoka abantu batunze benshi bafise amahera ubu hariho benshi bahereye bakaranga badandaza ikaranga syongo ugasanga uno afisa muri make nta muntu n'umwe yavukanye imodoka bose barazirondeye kandi yayirondeye ayishaka nawe nyine yaragenze n'amaguru ahubwo gusa muri make nabyo bavuga ati abarundi twibagira n'ingoga umuntu akibagira aho yavuye akabona ko ugenda n'amaguru umengo nacamaze kuri watoto umwanya wo guhagarara ngo amwungurutse bisigura yuko lift bakwiye kuzitanga bisigura ko lift bakwiye kuyitanga kuko hariho ejo bundi sinzi nuwo nabonye ngaho imodoka yahiye yose irakirahera imaze kwaka yabwiye abantu bari bahari ngo ushobe gukura kwicuma niyikurire ko yijanire ku munzani yaciye atahana n'amaguru rero imana yari gwiyiwe imana inzi gutera iteka ukabona imodoka iratambuka nawe urahema si ngombwa ko kwima lift umuntu mugenza ngo nuko atayafise kuko ahuri nawe arashaka kuhashika nivyo rero bisigura yuko nibaze baratanga lift hama natwe tubeho hari umuntu ambwiye ko avuye mu kinama n'amaguru gushika ino asaba lift nubatarayironka kandi abaringo baragenda imodoka zigaragara bahari niyo twasigura ko bose baba base kwibwa canke n'umutima mu papa je narigezwe kwimwa lift n'umuntu wo muri famille we biramaze kugushikira ukimwa lift n'umuntu wo muri famille biramaze kugushikira cyane cyane ari n'umugenzi akambira ati ngarukira ati ndahanye yatazi ko nanjye byo noyironka sawa papa je ndiko nikorera akaganiro bijanye na lift nuko muri make cyangwa kumenya igituma badatanga ama lift none aya makwasteri kubera kadatanga lift ayaca amahera amakwasteri ntashobora gutanga lift kubera ko n'umukozi arikahiga amahera arikahiga vresema umba aciye ashiramwe urukundo rwo gutanga lift nawe yoca asanga bose umengo baca baza mu iyo kayo kurusaba amalift gasa mutime bakuza baracishamwe banka babiri no kuvuga iyo ugize ikijama bose baca bashaka kuba abajama gusa no kuvuga kubera ariko arahiga amahera kandi boss yayimuhaye kuraze gutanga veresema abantu nabo burya baragoye abasanze utanze lift ukayihumwe bose acacavura ngo ufise ukundi kuntu no kuvuga muri makirazwe kwihiga amahera mugabo umuntu agiye ubona imana ikamuhezagira akaronka yayikuye akayigurira nawe nyene yarahangayikiye ni ngomba akwiye kubara abantu ujya umuntu akagira ikigonka avuga ati reka namushikane haje imbere kugira ngo imana nawe izigane hari umuntu yambwiye ati ujya hari igihe tuzosaba lift bazitwime ugasanga ni imana igusabye lift nihagira ko bya mwijuru bavuga ati jewe narakurindiye kuri gare du Nord narushe ndagusaba lift urayinyima no kuvuga ko ugasanga imana yace muri wewe ati reka nce muri ujya umuntu asabe lift ujya mu ndamugerageze ndabe yuko ajana navyo ndabe no kuvuga ko ni imana irashobora kuguha imodoka kuby'ikigeragezo kugira ngo niyo yikwaka uzubura icyo wirata imbere y'abantu bakumva ni baze baratanga lift ni fresh songo kumva wa lift nk'abantu babiri ni fresh kugira twame dukora ivyiza yes rero tuvuga ati abantu bimana ama lift tubabwira ati nimutange lift kuko twese nitwazivuka ni imodoka ni imana ashobora guha imodoka ku kigeragezo gusa wa mbere none ugiye utamucana wabonye imana irashobora guha imodoka ku by'ikigeragezo ikavuga ati reka ndayiguhe ndazi zokubera ikigeragezo abantu ngora gusaba lift atayo bagira ukabaca kurengana uzobura icyo wirata imbere y'Imana kuko bose uzobibazwa kuko we ntayo wavukanye ni Imana yaguhaye kandi nta muntu bahamba mu modoka we nawe Imana niyo yakwaza abantu bose bari batonze utahaye lift kandi imodoka igaragara uzosigura ko wabiretse kubera bazosha babivuga uzoca usigura imbere y'Imana ko wabiretse kubatwara kubera iki reka uko biri kose reka tuvuga ati reka tubisengere abantu basaba lift baba bari nibaze yuko Imana izoca muri ba bantu batanga lift Imana ibabwira ati uwo muntu umuhaye lift ntacyo bitwaye kuko Imana ibizi biza kuba imbere basi baze barahaye lift abo bikenewe iyo maze kuba abanyeshuri usanga atamahera bifite ugasanga bari muri izi babona bajya bose barinde lift bayibuze bose babuze cumugiriza imodoka zo zingo ziraca zigenda ariko nta wigeze abakebuka none tuvuge ko imitima y'ikigo hari undi yatubwiye ati lift bakunda kuziha bigeme cyane kuruta abasore kubera ikabigeme
sindabizi igituma ariko mugabo ivyo biragwiriye muri abahungu 5 n'abakobwa 10 abakobwa bose barabasiga ngaho mugabo mwege mukaza bumva ngo abahungu ngo mwe murakomeye ngo muraza kugenda n'amaguru muraza kugenda n'amaguru. Yes, reka nagushimire cyane Imana iguhezagiye. Yes, my name is Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ububeshi. Ivyo ni ibiganiro bica kuri Star TV 257. Ni ikiganiro lift, ikiganiro gishasha. Bari bose bako barasaba lift. Muko munaomba lift. Mwaronse lift mwebwe. Mwe muko na franga. Mwe murafisa amahera. Reka je nibe ndazisaba. Ntabwo murashobora kureka gutanga lift. Bisaba mabuki. Mumeze neza. Je nshaka kumenya igituma abantu badatanga lift kandi nanje ndiko ndayisaba ntibayime. Naje nzoyigura. Hafu bari mu modoka baravimba. Chauffeur, upani lift. Chauffeur. Chauffeur, salam. Niko naomba lift. Siko naenda movie. Chauffeur, subiri mtu. Baranyi me lift. Yes, abakunzi ba Star TV 257 band kama tuko na Bearing Edit na kwa ndo masana bameze fresh. Iyi ni Star TV. Niko ndasaba lift bayinyi. None nabirega na bisi bakweguza barazitanga. Kubera ko hajya twaye babiri akabatwara kuri lift ni fresh. Sivyo muta. Kandi wewe urabishi kugasaba lift ukayibu. None bibaza ko ari iki gitumura lift. Sinzi. Abahurire urabi. Kubera ko sirumva igituma badatanga lift. Bace bamuntwara nta kuntu yo kuzura kugira umusaza tugumane. Bering. Chauffeur ni hali. Uko sawa? Ampana kika lift papa. Naona si ndo mkuu. Na ka lift mutanga. Amfika anakunja sura, likiomba lift anakunja sura. Yes, abakunzi ba Star TV. Iki ni kiganiro bashoboye kwita lift. Ariko nabuze. Imbari ko yanambaye imavingi. Imbari ko yanambaye imavingi banyimye lift. Sister ngwana. Mudabwi. Eka tusabe lift batutahane shasi na ina maguru. Bearing tugenda ari imbere. Anye hururira abafisa amahera. Namari kwa nambaye imavinyi, mpava ndayikura kugira bayime. Hariya niho sawa. Hariya kuri portail. Sawa. Yes, abakunzi ba Star TV ni kiganiro Papa Marifti. Warakase reka nawe kwa kase. Bearing, werekane hariya turaye kwa kata. Mwerekane turaye kwa kata nguriya iya modoka ya Noane. Uraona kwa tarakata, unaona kwa tuwese. Yo, atugengwa arakase none raba. Yibandanirije abakunzi ba Star TV ni Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Love in Town, Mr. Ububeshi nandi mazina menshi atandukanye mwagiye muranyi tabivanye n'ibiganiro bica kuri Star TV. N'umusina bazana ikiganiro bita lift, ikiganiro kimeze fresh ni gishasha. Uraza kwandika muri commentaire ati mbega wakibonye gute, ubona kimeze gute. Uraza gutanga commentaire yawe kugira dushobore kumenya ivyo dukwiye gukosora canke ivyo dukwiye kuzana kuri Star TV. Na cyane cyane murazi ko sister oyo ujasavye lift woyimu katubandanye twigiye. Umusheri waramubona ko ariko aragenda n'amaguru kuramwerekana. Imbo yamuhaye déplacement gacha yake. Isi ya leta none. Na abya marifti. Miranguzi imya Bearing.
Lift Bujumbura ziragoye basha. Ndoza ndaza nambaye ikanzu n'ijipo kugira bigende fresh kaka. Reka navugishe gatoyi papa nta nakimwe. Papa je ndiko ndasaba lift kuva hariya ndayisaba bayinyima. Kuko bashimye kuza ngaha. Urazi gituma naje ngaha. Urazi gituma naje ngaha. Kubera nkunda kubona abanyeshuri hajya batunze umurongo ariko barasaba lift. Je nanye nshaka kumenya igituma abantu batatanga lift. None wibaza ko ari igiki gituma abantu badatanga lift. Nacho nzi. Uciye wiruka? I don't know. You don't know. Nk'ubu usanga bahora bayikwima. Sawa. Poa. Unayasaba. Yes abakunzi ba Star TV. Yo isaba lift ni wobufu. Aba universitaire bakunda gutonda hajya basaba lift. Boss musabira lift hajya. Ace yiruka abonye kamera. Lift zi Bujumbura zarabuze dusa. Yes bakunzi ba Star TV reka dusozere ikiganiro ndabona lift ko zigoye. None bajya bose bagira basabe lift. Rabishino. Bariko barasaba lift, lift aragoye mu gisagara ca Bujumbura nanjye nasabye lift kuva hari nasaba lift nayibuze ariko biri kose muratse ko tubakunda cyane ni Star Boy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Lift. Abantu basigaye basaba amalift ari benshi cyane basha. Bering tugenda hariya no basagira amalift. Sawa sana. Yari tireka kwisaba ariko ngaho ukatigera dushikaye. Nanje. Reka nanje ndaruha ni hatari. Samwega abakobwa ngo barakunda kuziba hari lift. Oya abakobwa reka ari abakobwa bahari lift bakaca babwira abahungu. Mwego murakomeye ni mwiruke. Ngo haze kwani. Ukazoma ngo mwego murakomeye ngo aha. Ngo bawashitse. None ngiyo kumeze ngiya sinakuntu yari kutamo twese. Abakobwa abahungu ngo mwiruke. None ko bataduhiruzuye. Nkigivuye nga Premiranjoye igiye batwaye nka bose. Ndabeshi. Kiri hari uvuga ati nkubi yabandi hajya baninji. Ewa, lift izo nganye usanga zigoye. Mugasamara turabasika. Sister. Mugasamara turabasika. Ewa duha lift. Wumva ni pale ku murongo. Mwe muca mutangura rero. Sawa. Rero mwibaza ko ari ikibazo ko tuba dusikeneye kugira iyo bisi ukuni yahengamye n'ukuri yoyo. Ijya bisi vrema irashobora gutembagara mwana. Yingira ikidushira hejuru. Aka ntiwoja hejuru none. N'umuntu yorotse. Amahera dufise. Ni lift. Yes abakunzi ba Star TV. Ni kiganiro lift. Boss herabe no ari rumwe basi mumere lift. Ni kiganiro bita lift. Ra umere kiganiro. Heraba man. Ngo yari abasi mere umwe lift ni kiganiro. Ingoye. Ndiko nakora ikiganiro man. Ubona cameraman hari inyuma. Nuona cameraman hari. Oya mwe lift. Big sana man. Ndiko nakora ni kiganiro iki ujya hanya ni fresh. Safi sana. Yes abakunzi ba Star TV. Urabona ko sabiye lift umuntu kubera ko amazina twayanditse. Amazina twarayanditse reka nawe tugusabire lift wasi. Mweze neza. Uradukoreye ko umeze fresh none. Salade ko yamuhaye lift ndamusabire lift.
wewe tuva ngaha mpaka tuyironse urazi yaraje igituma nje gufata ngaha bisi. hajya kamera ya myaka ije kuva kera urazi igituma naje aha kubera nabonye yuko abanyeshuri bo mu university bagunda guhagarara ngaha je navuye hariya nsaba lift nayibutse muga namwe kubera iki batabaha lift wowe baza ko hari igihe gituma abantu batabaha lift bituma badatanga lift baba bihuta ariko umuntu yokwima lift guhagarara amasegonda abiri ngo haraho usanga nyaruka yacerewe ku kazi nyaruka mu lift nk'uwo usanga adatanga lift nk'uwo nyine arashobora kuyikwima ujya arashavuye gusa nk'uwo rero aba ari kaca amahera cyane cyane uwo menga arashavuye ukuntu ntabwo gusabira aba ari kaca amahera umuntu ariko aca amahera arashobora kurenza ko umuntu akamutwara basi n'amafaranga angana n'amafaranga angana ko ari amafaranga make cyane isorosoro ikwiriye yica oya ariko gutwara umuntu umwe n'ibintu biba bisanzwe umuntu umwe niyotuma utaronka verse gusa birashika yibura usanzwe wiga ngaha nyine muri university yego nayo bimeze gute birakorohera amadeplasement cyane imisi yose nyine usaba lift amadeplasement nyene ntiyoroshe gusa nyene mbega babita gute abapoire mu poire yubahwe une kubera iki abanyeshuri usanga biga muri university za privé badasaba amalift kubera iki badasaba amalift muga abiga university za leta usanga aribo basaba amalift je navyo kweri ntawomenya aba privé bafise akanoti cyane oya ni habitude Sina rinza taba privé nyene baba bafise akanoti kenshi kubera ko nkunda kubona abapoire aribo basaba amalift oya samahera sinubukene bisigura yuko rero lift isaba umuntu wari we wese ariko okay reka rero turako baduharega ni taxi muza murayisaba amalift ni harimo n'abamama sinzi ko arabayitiziya mu bamba abamama baba barushe rega tuba dushaka babatware no nk'umu mama usanga afise umwana atungana nk'uba bakwiye kumujana sinzi igihe nza gushikira bagaca bakwima lift ibaze baratanga lift nkamwe gusanga mufise abana tungana wa mwararushe mwaratwibungenze ibihe biraba byinshi lift reka jemba ngaha babahaye lift niko biri none ko badatanga lift tuba twifuza kumenya impamvu nk'ubu n'umumama bakwiye gutwara undi mumama mugenzi kugira ibintu bigende neza sivyo sister nawe uri umupoire biraboneka reka kwirabisha hariya uri umupoire nariko ndabaza uno musore ati kubera iki abapoire bakunda gusaba lift cyane kurusha abanyeshuri usanga biga muri university za privé cyane mwebwe niwe akalift kanyu karabagwa neza nyene kurusha bajya biga za privé ariko attention bajya ba privé usanga ngira bafise uduhera ko gufata amadeplasi sawa gusa genda basabira ku mana tuze turaronka ama lift menshi kugira natwe tubandanye kubaho sivyo lift zabaye ingoma zanse kabisa ariko biri kose hari abantu banka gutanga ama lift ngo bakavuga ngo hariho ngutuntu baba babitse ngo mu mamodoka ugasanga ngo batwanuye ugaca usanga hari abantu baciye bibaza yuko abantu bose ari bamwe ugasanga yagikorewe n'umuntu mubi ariko atari bose byo navyo birashika nta vyamazera ngo de ariko na cyane cyane tugabisha ababikora kuko urumva babiciye abandi byo byumva n'ubugizi bwa nabi mu bundi n'ubugizi bwa nabi kubera ko ari umuntu yisabira lift abikeneye ugaca usanga aciyayibura kandi hari umuntu yamugiriye nabi acica kuri umuzigo ahandi hantu bigatuma wa muntu acagira umutima mubi wo kudatanga lift ntumva yuko abagiriye nabi abinyuma ariko utayitanga nawe bimuvuyeko bivanye nuko afisa ko kanoti ko kugura imodoka bivanye nuko agira mu modoka nziza utayitanga nawe umubwiye iki ambo tout simplement abantu twagira umutima mubi sibyo umuntu abikora uko avyumva none uramaze kubona umuntu bahamba mu modoka umuntu bahamba mu modoka emwe no mu ndege nta bahambaye je nibaza aho baguhamba hose twese ducikira hasa hamwe nena kuntu nkubona erega naba naho baca amahera barakwiye gutanga amariti saka oya nabo turakwiye kubatahura abo bariko baracinota umva yeri salamu Simupatie lift huyu jamaa. Iko na saa 2 hapa nasubiria lift. Au yapata? Poa poa. Safi sana. Kuranga kwinjira bisi. Oya ugenda yaruka nyene naenda kumerekeje. Wewe nuza kugenda. Uracari ngaha. Semba hano nyene kukiko. Okay. Reka turabere ko turonka lift. Je muza kuva ngaho no mu mamagiye aronsa ka lift. Mumanda gasaba mugabo ubahehe mama. Mwitenga nk'ubu lift none bayigwaye baca bagushika nayo. Usanga bagushikanye kuri gadi. Kuri gadi no baba bakoze. Asubira nkasaba kandi nkarabishikana mucaramo. Kandi nkaca ndahagenda n'amaguru. Zo washitse. Gusa ni kure mwitenga.
ashika kwashikanye bitoroshe kabisa. Eka turabe ko Imana nyene yocana kugira turonke lift. Si byose kiriti. Turago twobona ka lift n'ubugari bw'abana. Badusabe lift. Sawa. Sawa sawa musaza. Eka dusabire lift mama ngaha. Umuteramisha urazi ko urasaba lift uri wenyene ukuntu bibisha. Urabona ukuntu aciyanyereka ngo lift kumengazi zabaye ndansi. Uragenda ngaha nyene je ngumuha nyene. Sabira lift abantu. Araba ko bayiguha hama bigenda fresh. Oya. Kena ra yatoboye amashuri. Ewe. Baratomboye. Bering reka turangize. Oya, chafuye muzi yanje. Oji chafura taka umufisi. Imani bahezegire cyane brand kama kwari kumwe na Bering Edit. Ikiganiro lift ikiganiro kimeze fresh. Nibaza yuko bamwe muzaza muratahura impamvu badatanga lift, ariko nibaza yuko ari ibintu wahawe n'Imana. Wotanga lift kuko Imana ibiguha kugira nawe ubihereza abandi. Bisigura yuko ngufise imodoka uca wanka gutanga lift kuko nta muntu turabona bahamba mu modoka. Ariko hariho n'abareka gutanga lift bivanye n'ubuzi bakora, bivanye n'ivyo baba barimo kuko hari imodoka udafa gusaba lift, hari uzabategetsi nusaba lift zijyanye urabizi. Ya hariho n'izindi dusaba lift tuyironse Imana ishimwe tukavuga ati ni vyiza cyane Imana ibahezagire cyane ni Mr Lift ikiganiro lift ariko nza kuva ngansabiriye lift no mu mama ngaha ndakuva ngana nukwata amahera mfise naca ndamuhereza kifatira bisi Bering una gihumbi hapo atembea hata amahera mfise Sami atari tamfikisha kule mere amajana 5 nagushikana kuri Gardino yani penda ndazikurudishia mimi nitembea bila franga mia ngapi 700 majani 9 yaragushikana kure nuwafata bisi yo ngaho kuri Gardinoro uva kuri Gardinoro gushika mu Kinama fresh ibintu bica bigenda neza cyane Imana ibahezagira abakunzi ba Star TV ciao ciao